Mu gihe kuwa 14 Gitugutu isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu hari ubuziranenge, mu Burundi wahimbaje kuri wa 16 Munyonyo kuko ngo Uburundi bwari bufise ibikorwa vyinshi. Severus Ndayikengera, umuyobozi mukuru w'ikigo kiraba ubuziranenge bw'ibihingwa hamwe n'ivyinjira mu Burundi BBN, yamenyesheje ko bipfuza ko BBN yoja ku rwego mpuzamakungu kuko ngo basigaye bakorana n'ibindi bigo bitandukanye kandi ngo bakaba barekuriwe no gukoresha ubuhinga bwavyo. Twifuza cyane yuko mu minsi iri imbere BBN yoba ku rugero rw'ibindi bigo byo muri aka karere canke ivyo mu makungu biraba ubuziranenge. Ivyo twaratanguye kubikora, tukabikora gute? Twebwe ubu dukora tugerageza kugira imigenderanire n'ibindi bigo dukora bimwe, ibigo byo muri EAC, ibigo byo muri Afrika, ibigo by'Iburaya, ibigo by'ahandi, turafise imigenderanire cyane. Ubu turi muri izo, nk'ubu turi muri ARSO, iyo ni ikigo kiri muri Afrika kiraba ivyo byose, turinjira tukaba turekuriwe no gukoresha amanorme yabo. Abantu benshi ubu baribaza kubera ibi bintu by'ubuziranenge n'ibintu technique bitoroshe kumva ku bantu. Abantu benshi baravuga bati ibidandazwa by'Uburundi ntibisohoka kubera imvo iyi nivyo. Ubu turafise uburenganzira bwo gushobora gutanga ama certificate y'ibintu ku rwego rw'igihugu. Mugabo amanorme dukoresha na manorme ya EAC, na EAC iyakura mu manorme ya ISO international, bivuga yuko ubu abantu bahora bavuga ngo BBN ngo nta manorme ifise. Oya, ubu turafise uburenganzira burya turi muri izo bwo gukoresha amanorme yose dushaka kuko hariho procedure zo kubikoresha. Sindayikengera ariko arishura ibibazo bitandukanye, yamenyesheje ko amahinguriro yugawe ari make kuko ngo bugaye yafise uruhusha rwa BBN gusa, nayo menshi ngo akabakorera mu gifuri. Nibi bintu by'amahinguriro bahagaritse, turiko turafata impuze imigambi nkaha mwese nkuko mubizi. Aha aya mahinguriro bagiye kugara ni make cyane kubera bakoreye ku bafise certificate ya BBN, menshi akorera mu rufuri, ku buryo rero twibaza yuko twabivuze kuva kera, umuntu aragenda agakora ikintu akacajyana ku isoko kiriko marque BBN, atigeze aza kuronka certificate, ikitavuzwe ni lisansi. Nibaza yuko adasigaye umwanya muto turamaze kucyumvira ko irya marque BBN tugomba kuyihindura. Twakuze twumva yuko ari ibidodo byo mu mabanki bitigana, ni kubera ko tutoronka marque itigana ya BBN. Turiko turagira des stratégies kugira ngo mu minsi ya vuba BBN izobe ishobora gukora akazi kayo neza. Urabona bababwiye turiko turagira stratégie nationale de la normalisation. Bema muzi yuko iyo stratégie nationale de la normalisation arabahinga bo muri izo bariko baradufasha. Ubu turi en communication n'abahinga bo muri NMSA yo muri Afrique du Sud, abo mu Bushinwa, Corée du Sud, turakorana kugira turabona ubuhinga natwe dushobore gukontrola ibintu inyuma y'umwaka umwe canke ibiri. Aba bantu usanga bashira ibintu ku isoko bibangamira amagara y'abantu kubera batabizi, tugire sensibilisation sur la qualité. Ibi bintu mubona ku isoko biri mu ma bouteille de récupération, twaratanze ikiringo kugira bibeho. Tubamenyeshe ko uyu munsi uhimbajwe mu gihe Uburundi bubikishije ku bushikiranganje bujeje ubudandaji, amahinguriro hamwe no gutwara abantu n'ibintu buheruka gufata ingingo yo kugara amahinguriro ahingura gingembre hamwe na tangawizi.